Sharomu sharomu ndabaramukije inshuti babanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri no mbonesha kure yanyu Isi TV tubatohoreza amakuru abavugwa irya nino mutamenye agezwe ko tukayabashikiriza ngaha ku gihe umwe wese hategerezwa gufyonda sabone kugira amakuru dushize ko ace habona inotification ivuga ko dushize ko bishasha. Imyaka 5 irarumanye inzego z'iperereza zahamye umuryango ku rugero rudasanzwe kuwa 8 Ndamukiza 2021 isaha 4 z'agatondo Marite Bashirahijize yariko hagurisha amayinite ya Rumiteri hakongera hagafasha abakeneye guhana amafaranga kuri Rumikashi na Ecocash nk'uko yarasanzwe abikora kwibarabara bita Avenue Dora Geleri mu gisagara ca Bujumbura. Niho haza abantu bavuga ko bakeneye amafaranga kuri Rumikashi ariko basaba amamiliyoni adafise, baca bamusaba kwinjira mu modoka yabo voiture Toyota Lactis yera ifise ibiyo bitabona kugira abajane kuraba aho bayaronka kubakorana na Marite. Marite ntiyamenye ko ahejeje kunyuruzwa n'iperereza rya gisirikare GD. Habiwe bagumye mu gahundwe hari umusirikare yakorera ku biro bikuru by'igisirikare Etat Major General abandikiye ko Marite Bashirahishize yari ahejeje kunyuruzwa n'iperereza ry'igisoda mbere abarungikira ifoto yiwe. Kuva ico gihe Marite Bashirahishize ntarigera asubira kuboneka, igisoda nticigeze kivuga iyo camushize. Marite Bashirahishize yavuka muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro, yahahora yagiye akiri umusore. Amezi 6 imbere hari hanyurujwe muvyara wiwe Richard Nshimirimana mu gatondo kuwa 21 Nyakanga 2020. Richard Nshimirimana yitavye telefone y'uwitwa Kadogo maze asohoka urupangu yabamwo kurya gatatu kumutakura, asohoka hanze amera nk'uduga kw'ikaburimbo. Akihashika yafashwe n'abagabo 3 barimwo umwe yambaye impuzu za gisirikare bamuterera muri kamyonete double cabine ifise ibiyo bitabona ica iriruka. Kuva ubwo ntagakurukiwe. Richard Nshimirimana yadandaza ibitoro kwibarabara rya gatatu mu Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Nawe nyene yavuka ku mutumba muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro. Yanyurujwe afise imyaka 27. Yasize umukenyezi n'uruyoya rwagira rukwize ukwezi ruvutse. Abamujanye bari abasirikare bo mwiperereza GD. Kuva ubwo igisoda ntikirigera kivuga iyo camushize nk'uko vyahavuye bigenda kuri muvyara wiwe Marite Bashirahishize. Murumuna we Are Bashirahishize yishwe muri Mukakaro 2021. Inyuma y'amezi 3 Marite Bashirahishize anyurujwe n'iperereza, murumuna we Are Bashirahishize nawe yahavuye haburwa irengero kuwa 22 z'ukwezi kw'indwi 2021. We ntivyagenze nk'abo bandi. Haciye amezi igipolisi cumvise turiko turashira ahabona aya makuru, maze Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji buraba umutekano akaba akunze no kuvugira iperereza seneri yaciye atanga itangazo haremanga ko Are Bashirahishize yishwe n'igipolisi. Ico gihe yavuze ngo bamwishe hagira hatere grenade abapolisi. Icatangaje abantu n'ingene ivyo yabivuze haciye amezi bibaye, cane kubera yumvise Fokode iriko irabaza
irengero ry'uwo muntu kubera iki bitari byavuzwe bikiba. Bakoze ayo marorerwa ntibigeze bayabazwa kuva Martin Bashirahishize hanyurujwe n'iperereza rya gisirikare haciye habaho kwimonogoza muri urwo rwego. Mu mwaka wa 2021 iperereza rya gisirikare ryakoze ibara mu Burundi hashizwe ko akarwi k'abicanyi karuhariwe kari karongowe na Ajuda Major Onesphore Ndayishimiye batazira Bradoke. Reveriyano Ndikuriyo yari aherutse guhabwa kurongora umugambwe CNDD FDD, nawe ashiraho akarwi kajejwe iperereza ku cicaro c'umugambwe agaba gukorana n'akarwi ko muri jede mu mugambwe. Ako karwi kari karongowe na Ajuda Vianney Rwasa yari asanzwe agendanira Reveriyano Ndikuriyo. Umugambwe watanze imodoka yo mu bwoko bwa kamyonete Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona ihabwa ka karwi kari kajejwe kunyuruza abantu. Amafaranga bakoresha muri ivyo bikorwa yatangwa na komisere Lazare Mvuyekure yari hajejwe imigambi y'iterambere muri CNDD FDD. Ako karwi kahabwa amategeko n'icegera c'umukuru w'iperereza rya gisirikare Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru. Twibutse ko umukuru w'iryo perereza yari Colonel Ernest Musaba. Ako karwi karakwiye intara zose z'Uburundi kagenda karanyuruza abanyagihugu batigeze basubira kuboneka. Muri Fokode dufise abarenga 60 banyurujwe n'ako karwi uwo mwaka. Amakuru dufise avuga ko ata muntu yanyurujwe n'aka karwi yashobora kumara iminsi 2 akiri muzima. Muri Gitugutu 2021 Fokode yarashoboye gushira ahabona ko atari documentation seneri yariko iranyuruza abarundi, ahubwo yari resanyama militaire jede. Ibonye ko ivyayo bigiye ahabona ica irahagarika ayo mabi. Muri Munyonyo 2021 muri Kigarama 2021 Colonel Musaba yaciye akurwa mu mabanga. Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru, Ajuda Major Onesphore Ndayishimiye na Ajuda Jean Bosco ahishakiye nabo barapfunzwe gato muri documentation, hanyuma bararikurwa baca barashimirwa barungikwa mu bikorwa vyo hanze y'igihugu. Ya modoka yakoreshwa n'iperereza rya gisirikare mu kunyuruza abantu yahavuye igurishwa mu mugambwe. Lazare Mvuyekure yahavuye yakwa bikomeye arakurwa mu mabanga. Ubu ngo ni pasitori. Ajuda Vianney Rwasa yahavuye yankana na Reveriyano Ndikuriyo, mbere arafatwa arapfungwa mu mpimba. Ariko imyaka ibaye 5 aba bantu bakoze amarorerwa batavuze iyo bashize indiri z'abarundi banyurujwe muri 2021. Amakuru yacu tuyabandanyirize kuri iyi nkuru ivuga ko intambara ya Iran na Amerika yoba igiye kurangira. Isi yose yazindukanye agakuru keza. Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye guhagarika intambara mu kiringo c'iminsi 15 kugira bakore ibiganiro birongowe na Pakistani. Amerika yahagaritse kurasa muri Iran. Iran yemeye kugurura umuhora wa Hormuz. Iran ifise ibintu 10 hisaba ko baganira ko harimwo kuyikurira ko ibihano vyose yafatiwe, icemezo ko itazigera isubira guterwa na Amerika, kuyemerera kurihisha ubwato bwose buca mu muhora wa Hormuz, kurihwa ivyononekaye mu ntambara. Amerika nayo ishaka kuganira ku bintu 15 harimwo guhagarika umugambi wa Iran wo kwiha ubushobozi mu vya nucleaire, kurekura ivyo bita nucleaire niche yari imaze gukora, guhagarika porogaramu balisitike no kwikura ko
misile zirasa kure, guhagarika gukorana n'imihari nka Hamasi, Hezbollah no guha ibirwanisho abahutisi bo muri Yemeni. Aka gahengwe k'iminsi 15 katumye amakungu yiruhutsa. Aho ni mu gihe ejo Perezida Donald Trump yari yatangaje ko ashobora gufata iterambere ryose rya Irani mu masaha 4 gusa. Ubwoba bwari bwinshi, ariko kandi birazwi ko Perezida Trump akeneye ko iyi ntambara irangira kubera idashigikiwe n'abanyagihugu biwe, mu gihe yimirije amatora muri Munyonyo iza. Muri Irani bakiriye aka gahengwe nk'intsinzi yabo, ariko no ku ruhande rwa Trump havuga ko ari intsinzi yiwe. Israeli ntinezerejwe n'ako gahengwe, ariko iravuga ko izokubahiriza. Hagati aho hari abarundi babaza ko bagiye gusubira kugenda i Dubai atangorane. Hari benshi amaviza yabo ariko arahera batagiye. Umurundi hari i Dubai yandika avuga ko abarundi boba baratenyenya kuja Dubai bakaraba iyo bija. Avuga ko ubuzi bwinshi bwahagaze, ko hari amakompanyi ategura gusubiza abakozi mu bihugu byabo, ko abarundi bagiyeyo vuba benshi atakazi bafise. Ahanura abarundi kurindira bakaraba ko bihinduka, ntibasange bitaye mu magorwa batazi. Amakuru yacu tuyapfundikirire kuri iyi nkuru ivuga ko abanyagihugu barajuragirira mu kubura abo bitura, mu gihe amasentare n'amaparike vyemewe n'amategeko bitarashirwaho. Ivyo biri mu vyashikirijwe na Vianney Ndayisaba harongoye ishirahamwe Harucoto mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 8 Ndamukiza 2026, mu ntumbero yo kwerekana ingaruka mbi ziriko ziterwa n'ishirwa mu ngiro ry'itegeko rishiraho amasentare n'amaparike mashasha. Ndayisaba yagize ati itegeko ryatewe ko umukono ku igenekerezo rya 12 Ntwarante 2026 n'umukuru w'igihugu rishiraho amasentare y'intango ku mazone yose n'amaparike, ririko rirazana ingaruka mbi zimwe kubitura izo nzego z'ubutungane. Iryo tegeko rivuga ko amasentare n'amaparike yose y'intara, komine na zone vya kera byahagaritswe, ariko turatangara ko gushika kuri ino tariki tubibona bibandanya bikora, yakira abantu babitura, aca n'imanza, mbere akanafata n'ingingo zo gufunga abantu atabubasha bakibifitiye. Pashaka rero dukebure umukuru w'igihugu, umushikiranganje w'ubutungane hamwe n'umukuru wa sentare Ndahinyuzwa ko bagiye mu gacerere, mu gihe atanzego z'ubutungane zihari zemewe n'amategeko, mu gihe watsinzwe canke wapfunzwe n'izo nzego z'ubutungane zitagifise ubushobozi yokwanka urubanza canke akitwara ngaho nta kosa rizoba ririmwo. Ico ni kimwe mu ngaruka mbi ziriko ziraterwa n'iryo tegeko ritaraja mu ngiro. Ni mu gihe amategeko havuga ko inyuma y'isinywa ry'iryo tegeko n'umukuru w'igihugu, umushikiranganje w'ubutungane hamwe n'umukuru wa sentare Ndahinyuzwa baca baja hamwe bagatora ingingo mperekeza kugira ngo iryo tegeko rishirwe mu ngiro. Yasozereye asaba umukuru w'igihugu ko hoshirwaho vuba na bwango ayo masentare n'amaparike yemewe n'amategeko, kugira ngo abanyagihugu ntibabandanye kujuragirika batagira abo bitura. Bongere kandi bashire muri ayo masentare n'amaparike ibikoresho bikwiye kugira ngo abacamanza bakore akazi kabo borohewe. Ndabashimiye inshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezwe ko amakuru yacu nagasaga umwe wese utwumviriza hari ngaha mu gihugu c'u Burundi
abatwumviriza bari mu bihugu bibanyi n'Uburundi mu biyaga binini binini, abatwumviriza bari mu makungu ya kure ku migabane itandukanye, mwese ndabipfurije kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ibahezagire.